Bitandukanye n'ibisanzwe ingabo za M23 ubu none zugarijwe bikomeye n'ingabo za Fardc z'igihugu cya Kongo zamaze kwizigabaho ibitero ndetse zikaba ziri kwifashisha ibitwaro bikomeye cyane ku birindiro M23 yari isanzwemo n'ababwira nka Bunagana ndetse n'ibindi birindiro byo muri teritwari ya Rucuru mu tuce dutandukanye bari barigaruriye muri aka gace. Ubu ngubu tuvugana imirwano irakomeje hagati y'umutwe wa M23 na Fardc ifatanyije n'abarwanyi ba FDLR n'imitwe ya Maimai muri teritwari ya Rucuru. Nyuma y'imirwano yabereye mu gace ka Kiwanja, M23 ikabasha gusubiza inyuma Fardc ndetse ikayambura n'ibifaro bibiri mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu Ugushyingo 2022. Amakuru yo kwizerwa dukesha abanyamakuru bari gukurikiranira hafi iyi ntambara avuga ko muri teritwari ya Rucuru Fardc ifatikanyije n'abarwanyi ba FDLR n'indi mitwe ya Maimai bari kurwana n'umutwe wa M23 mu gace ka Kahunga gaherereye mu birometero 5 uvuye mu mujyi wa Kiwanja. Kugeza ubu abaturage bari guhunga agace ka Kahunga kari kuberamo imirwano berekeza mu mujyi wa Kiwanja nawo ugenzurwa n'umutwe wa M23. Aya makuru hakomeza avuga ko Fardc irimo kwifashisha imbunda zikomeye zirasa bombe mu ntera ndende irasa mu birindiro bya M23. Uwitwa Tazama, umwe mu bagize societe civile ikorera mu Kiwanja, aganira n'itangazamakuru yavuze ko Fardc iri gukoresha intwaro ziremereye cyane irasa ku birindiro bya M23 mu gace ka Kahuma kegeranye n'umujyi wa Kiwanja nyuma yo kunanirwa gufata uyu mujyi. Mu magambo ye yagize ati: mu gitondo cy'uyu munsi kuwa gatanu Fardc iri kumwe n'abarwanyi ba FDLR na Maimai bagabye igitero ku birindiro bya M23 muri Kiwanja, ariko bananirwa kuhafata kuko M23 yabasubije inyuma. Ubu bari kurwanira mu gace ka Kahunga mu birometero 5 uvuye mu mujyi wa Kiwanja. Bari gukoresha kandi intwaro ziremereye barasa mu birindiro bya M23 biri muri ako gace. Aya makuru hakomeza avuga ko atari mu gace ka Kahunga gusa kuko Fardc iri no kurasa ku birindiro bya M23 muri lokalite ya Kabaya, Grupama ya Kisigari n'utundi duce duherereyemo ibirindiro bya M23. Amakuru dukesha imboni y'itangazamakuru rya hano hafi riri gukorera hariya muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo muri teritwari ya Rucuru nyine avuga ko kugeza ubu imirwano ikomeje ndetse ko Fardc ifatikanyije n'abarwanyi ba FDLR n'imitwe ya Maimai bari kurwana bagamije kwisubiza ibice baheruka kwamburwa na M23, ariko kugeza ubu bakaba batarabasha gutsimbura M23 mu birindiro byayo kuko ariyo ikigenzura utwo duce twose. Kabone nubwo Fardc ingabo za Kongo nyine ziri gukoresha indege z'intambara ndetse n'ibitwaro bikomeye cyane no kurasa nta kubabarira ingabo za M23. Ku mugoroba w'ijoro ryakeye nibwo M23 nayo yatangazaga ko bitameze neza ukurikije uburyo wumvaga ijwi ry'umuvugizi wungirije wa M23 avugira ahaberaga intambara. Wumvaga ko afite igihunga kubera intwaro nini zakoreshwaga n'abakongomani, gusa akavuga ko hari akantu bagiye gukora kugezana n'ubu ngubu kagitegerejwe, bavuga ko badashobora gutakaza na metero byibura imwe basubira inyuma mu duce bafashe. Akakomeza gushimangira ko bazarwana kugera ku mwuka wa nyuma ndetse no kugera Kongo leta yayo yemeye ko baganira n'uyu mutwe wa M23. Ibi biravugwa mu gihe ku rundi ruhande ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Uganda ADF bwamaze kwica bamwe mu baturage b'abakongomani ndetse bakanashimuta n'abandi baturage. ADF nayo imeze nk'indi mitwe yitwaje intwaro ikomeje gujujubya burasirazuba bwa Kongo, harimo na Red Tabara y'Abarundi ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro nka za Maimai, Nyatura, FDLR nazo zibangamiye burasirazuba bwa Kongo. Ibyo byose rero cyangwa iyo mitwe yose ikaba ngo izatsimburwa n'ingabo za Kenya ziherutse koherezwa muri iki gihugu kurwanya
mitwe yose yitwaje intwaro harimo na M23, ariko M23 bakavuga ko bazarwana kugera ku mwuka wa nyuma mu gihe ingabo za Kenya ngo zaba zibashoyeho igitero. Ahasanzwe hari intambara. Inkuru ya Richard Gagwe yishikirizwa na Victoria Uwonkunda. Uretse ubwicanyi no gushimuta, abitwaje ibirwanisho banatwitse ikigo cy'ubuvuzi kiri muri ako gace k'uburasirazuba bwa Kongo. Batwitse amamodoka, banasahura ibintu. Iki nicyo gitero gishya cyagabwe n'abakekwa ko ari inyeshyamba za ADF. Agace gakikije umujyi wa Kabasha kugarijwe n'imirwano, kandi abahatuye benshi bahunze batinya ko hagabwa ibindi bitero. Abahatuye bashoboye kuvugana na BBC bararega leta ya Kongo ko ari itarashoboye gukora ibikwiriye kugira ngo ibacungire umutekano. Muri iki cyumweru ingabo za leta ya Kongo zagabye igitero ku mutwe wa M23 zigaruriye agace ko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri aya mezi ashize abantu barenga 90,000 bakuwe mu twabo n'imirwano iba hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta. Tukiri aho nyene muri Kongo, umuryango w'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières uratabariza mu buryo bwihuta abanyekongo bakuwe mu vyabo n'intambara hagati y'abagwanyi b'umutwe wa M23 n'igisirikare ca leta muri teritwari ya Rucuru muri Kivu ya ruguru. Uwo muryango uvuga yuko abanyagihugu barenga 100,000 bakuwe mu vyabo, ubu bakaba bari mu makambi hafi y'umujyi wa Goma mu buzima budakwiye ikiremwa muntu. Mugenzi wanje Prudence Ngiyumva yavuganye na Baptiste Tuzo ashinzwe ihuza bikorwa by'uwo muryango uri Goma, atangura kumusobanurira uko ibintu vyifashe. Uko ibintu vyifashe muri iki gihe nuko kuva kuwa Mungu twabonye abantu ibihumbi n'ibihumbi baza kurondera ubuhungiro hafi ya Goma. Abo rero bakaba biyongera ku bandi bari basanzwe barahungiye ahitwa Kanyarucinya hafi ya Goma. Urumva kuva ku bantu bari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 mu ndwi nke ziheze, ubu bageze ku bantu barenga ibihumbi 100 muri ico kibanza, bakaba babayeho mu buryo bugoye cyane. Iyo uvuze ngo babayeho mu buryo bukomeye, ubwo buryo bukomeye bumeze gute n'ubuhe? Wasobanura? Nk'akarorero tuvuze aho gukika umusaya, abantu ba mbere bahunze mu ntango z'ukwezi kw'indwi, mw'ijoro barara mu masengero no mu mashuri, hanyuma ku murango bakaja hanze. Ariko ubu kubera babaye benshi cyane ntibakironka ahantu nk'aho bokwirwa, baca bubaka uturaro mu mashami y'ibiti, ariko bakaryama hasi. Nico gituma mvuga yuko bitoroshe na gato. Abantu 100,000 bari kuryama ahantu hamwe? Cyane, ariko ibitigiri biguma bihindagurika. Nta gitigiri nyaco dufise kuko buri munsi abantu baguma bashika ngaha Kanyarucinya. Gusa buri munsi turagerageza kurondera igitigiri kigezweho, ariko turi hafi yabo nakubwiye. Mwitangazo ryanyu ko muvuga ko bakeneye ubutabazi bw'igitaraganya, ibyo bakeneye cyane byihutirwa ubu ni ibiki? Abantu bakeneye ibintu byose. Bahunze bava hari ko harabera intambara atanda kimwe bahunganye. Ubu rero ngaha bakeneye ibyo kurya, amazi, aho kwivuriza, bakeneye byose. Nkaho ngaho muri MSF mufite ibikenewe rero byo kubafasha? No, actually not. We cannot cover the whole. Oya, twenyene ntidushobora kuronka ivyo bakwira. Nico gituma kuva mu kwezi kw'indwi tuguma tugerageza gutabaza mu yandi mashira hamwe kugira dufashe kubaronsa ivyankenerwa. The response that is being given on the site. Muranavuga kandi ko mufite impungenge z'ubuzima kuri izo mpunzi. Izo mpungenge ni izihe? Yes, the risk we have. Indwara tubona zishobora kwaduka zikabangamira abantu ni nka kolera, agasama. Nk'ubu turafise abo twikeka yuko bazirwaye, turiko turabakurikirana, twongera dukurikirana ibijanye n'indwara zikwiragizwa n'amazi. Kuko kubera atamazi akwiye dushobora kuronka yo guha abantu bose. Bamwe baca bakoresha amazi y'imvura yiretse mu biziba. Nico gituma tugerageza uko dushoboye kugira ngo duhe amazi abantu bose.